Ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo ivyo kunguruza abantu n'ibintu bwaratanguye amahimiriza ajanye no gusigurira abarundi mu ntara zitandukanye z'igihugu umugambi mushasha wo gukoresha ingendeshwa zidahumanya ikirere zikoresheje umuyaga nkuba. Muri rusangi uwo mugambi ngufise akamaro kanini cyane haba mu gisata c'imibano mu vy'ubutunzi ndetse no mu bijanye no gukingira ibidukikije. Rero akarusha ni kenshi ku mibano urumva yuko mu gihe y'amafaranga aho rutanga kuja kugura ama essence acaba amafaranga akoresha ibindi bintu mu muryango canke mu gihugu ajya amafaranga aho rutanga kuja kugira ama entretien gukoresha imodoka hirya no hino zozo ntizipfa cyane zikoresha ama hydrocarbures kuvuga amavuta canke essence kuko ni imodoka zikoresha inguvu z'umuyaga nkuba ntizipfa cyo kimwe n'izindi tumenyereye zikoresha igitoro canke amazutu. Rero ico rimara akarusho kanini karimwo nuko kagabanya mu gihugu ikoresha ry'amafaranga mpuzamakungu ari bita mu gifaransa amadevise kuko tuyaronka bitugoye hanyuma tuyagiye kuyata mu by'imodoka kandi twari gushobora kuyashira mu bindi bintu muri migambi y'igihugu umva bisha bigorana. Rero no mu muhana nuko mu mihana yacu mu miryango iyo rero ntuze yo modoka ikoresha umuyaga nkuba ituma tutadepansa cyane tutagira hirya no hino ngo turiko turonona ubutozi bwo mu muryango birafasha gose kandi ifise ingufu nk'izi modoka tumenyereye. Rero n'umugambi mwiza uje gufasha imiryango kaza gufasha igihugu kubijanye n'ubutunzi kandi ni umugambi mwiza uje gufasha kugira ngo tugwanire ibidukikije ntibyononwe n'ibizi modoka dukora hirya no hino dukoresha dukoresha ama essence kuko wana nk'ingorane dufise ya essence usanga ibikorwa byahagaze akiba twakoresha ahanini imodoka dukoresha imiyaga nkuba y'ingorane ntitwa tuyifise ni kuvuga abantu bashobora kwiyungunganya bagashobora gushika bashobora kuja bakoresheje umuyaga nkuba badakoresheje batarindire ko igitoro kiboneka. Mu gihe uwo mugambi ari mushasha hano mu gihugu c'u Burundi mu bushikiranganji bujejwe ivyo gutwara abantu n'ibintu bavuga yuko hari biriko birakogwa kugira uwo mugambi utangure mu mwaka uza hari amategeko agenga ico gisata gishasha. Amategeko yarasanzwe hari nabiri asanzwe agenga igisata cyo gutwara abantu n'ibintu dukoresheje amabarabara n'amategeko abiri. Rya mbere ni itegeko ritunganya ibyo gutwara abantu n'ibintu mu gihugu hagati ivyo twita mu gifaransa loi sur le transport intérieur routier. Hanyuma hakaba n'iri tegeko riraba uruja n'uruza mu mabarabara byo bita code de la circulation routière. Ayo mategeko rero turiko turayisubiramo kugira ibyo kugendesha imodokari zikoreshwa n'umuyaga nkuba ico gisata kijemo kuko nticahoramo n'amategeko ya kera kandi novuga ayo mategeko duheruka kuyasubiramo yose duheruka kuyarungika mu bushikiranganji ubijejwe bariko baratosora hanyuma azoca aja mu nzego zikurikira uko leta iriko irabitunganya. Leta yashaka yuko ayo mategeko abiri yoba yemejwe yamaze no gushigwa ko urukumu n'umukuru w'igihugu. Ayo mategeko nkuko nabwira ya kera ubu rero mu kuyahinyanyura twaravye aho Burundi bugeze. Ubu Burundi buri mu mashirahamwe atari make harimo ishirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko hariho ishirahamwe byo mu bihugu byo mu manuko. Ibyo byose twarabishizemo kugira iryo tegeko gisunge aho tugeze cyane cyane aho Burundi mu yandi mashirahamwe aho buri. Hanyuma n'ayo mategeko twararavye ukuntu ivyo gutwara abantu biko biratera imbere araba kwisi aba muri Afrika aba muri aka karere. Ivyo gutwara abantu n'ibintu biriko biratera imbere kubera ivy'imodoka biratera imbere
ubuhinga buratera imbere, byo gutuma tumanako biratera imbere, ibyo byose twaravyisunze kugira amategeko ahure n'ibihe tugezeko. Ni cyane cyane vyatumye dusubiramwo aya mategeko kugira tujane n'ibinjana bishasha, kandi murazi yuko igihugu kiriko kije imbere, dufise imbono y'ibihumbi 2040, imbono y'ibihumbi 2060. Ibyo byose twaravyisunze kugira aya mategeko azomara igihe kirekire. Bamwe mu banyonga ipikipiki na tuktuku bo mu gisagara ca Ngozi bavuga yuko uwo mugambi bawurindiranye igishika, uko ngo harimwo akarusho kanini ugereranije n'ingendeshwa bakoresha muri kino gihe zisanzwe zinwa ibitoro. Twabakiriye neza cyane, abonye yuko hari akarusho kazoba kari mu bashoferi basanzwe bagura amamoto, gasanga baca basubira inyuma bakagura amavuta, essence, twagira uruhombo runini cyane. Ariko ubu bisha bimera neza cyane kubera bazoba bariko barakoresha ingendeshwa itanywa essence, ikongera ntinywe amavuta, shabigira akarusho gusumba. Bizogira akarusho kazoba ka mbere, uzotwara umuntu atagitoro uvuga ngo ugiye gukosoma. Akandi nako karusho kandi kahari, amafaranga umuntu azoronka azoyabika yose uko azoba angana kose, naho azoba ari make niba ari menshi umuntu azoyabika uko ayarose. Ikindi kintu twashimye ni cyuko bazoduha reserve y'amapire yabijya vyuma tuzoba tugendesha, kugira ngo ugiye ahantu kure ucanwe guheranye ucushiramo iryo witwaje bivanye n'ibirometero wagiye. Mugabo uko twabishimye twumvise yuko bazoduha amapire azoshobora kugenda ibirometero birebire, byotuma wagiye ahantu ugaruka n'umuriro wagiye mutarahera. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko, Burundi nibwo butari bwatangura uwo mugambi mushasha wo gukoresha ingendeshwa zikoresha umuyaga nkuba, aho hari n'ibihugu bigeze ku modoka nini zitwara abantu benshi. Akarorero nk'u Rwanda bwatanguye uwo mugambi kuva muri 2019, ubu bakaba bageze kuri 50% z'ipikipiki na tuktuku zikoresha umuyaga nkuba. Imodoka nazo ku mwaka haboneka 4,000 zikoresha umuyaga nkuba. Igihugu ca Kenya naco nyene kigeze ku rugero rushimishije mu gukoresha ingendeshwa zikoresha umuyaga nkuba. Igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2022, imodoka bari bageze kuri 25% zikoresha umuyaga nkuba. Mu gihugu c'u Buganda nabo nyene mu mugambi bawutanguye mu mwaka wa 2021, aho bazana mu gihugu imodoka zikoresha umuyaga nkuba zigera ku 5,000. Muri Tanzania nabo nyene bageze ku rugero rushimishije, hafi ipikipiki nka zose zikaba zikoresha umuyaga nkuba, bakaba bafise n'imodoka zirenga 5,000 zikoresha umuyaga nkuba.